Kw'izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda, amen. Bene wacu dusangiye ukwemera muri Yezu Kristu, ndabaramukije mw'izina rya Yezu Kristu. Nitugire Kristu. Dusabikanye ijambo ry'Imana dusanga muri Bibliya mu gitabo c'Abanyaroma ku kigabane cyaho cya 12 duhereye ku karongo ka mbere kugeza ku ka 10. Ijambo ry'umutwe riravuga ngo ubuzima bushasha buri muri Kristu. Bene wacu ndabahanuye kubw'ikigongwe c'Imana ngo mwihereze mwebwe nyene mbagwa nzima nyeranda kandi ishika Imana ku nyota, uko niko mwoba muyikoreye kubw'umutima. Kandi nimureke gufata imigenzo y'isi, ariko nimuhinduke mu kwama munagura ubwenge bwanyu, kugira ngo musobanure neza ishaka ry'Imana, iciza, igishimishije n'ikirangutse neza. Kubera ingabirano nahawe, ndababwiye mwese uko mungana ngo mureke kurenza ingero mu kwishima uko mutari, mugabo mwishime uko muri, umwe wese ku rugero rw'ukwemera Imana yamugereye. Nk'uko no mu mubiri wacu dufise ingingo nyinshi, ariko ingingo ntizigire igikorwa kimwe zose. Niko kuko na twebwe naho turi benshi tugize umubiri umwe muri Kristu, kandi umwe wese ni ingingo y'abandi. Ni uko rero kubera ubuntu twagiriwe ntidufise ingabirano zimwe, ari iyo kubura iby'Imana, nitubigire dufatiye ku rugero rw'ukwemera kwacu. Ari iyo kunganira abandi, nitugume tubunganira. Ari iyo kwigisha abandi, nitugume tubigisha. Ari iyo kuremesha abandi, nitugume tubaremesha. Ubutanga ntaderenganye. Uwurongoye abandi nabigirane ubwira, uwugirira ubuntu abandi nabigirane akamwemwe. Urukundo rwanyu ntirugire agahemo, muzire akabi, mwihambirire ku ciza. Nimukundane nk'abavandimwe, umwe wese arushirizeho guha icubahiro mugenzi we. Bene wacu muri Yezu Kristu, iri ni ijambo ry'Imana. Dushimiye Imana. Aleluya, amen. Aleluya, amen. Aleluya, amen. Bana b'Imana dusangiye ukwemera muri Yezu Kristu, turazirikanira ijambo ry'Imana riri mu gitabo c'Abanyaroma. Akarongo k'umutwe karavuga ngo ubuzima bushasha buri muri Kristu. Bana b'Imana, ubuzima bushasha buri muri Kristu Yezu. Turacyari canke se turiko turasozera akanyamuneza ka Noheri, twishimiye urukundo Yezu yadukunze, rwamutumye ava mu ijuru akaba umwana, akavuka nk'abandi bose, akabana natwe. Rero ubu ndiko nategura inyigisho ni ku munsi wa Mungu, aho muri ekleziya batubwiye ingene Yezu yatoye abigishwa biwe, yagiye atora abigishwa biwe,
n'ibindi. Rero natwe ijambo ry'Imana tugiye gusabikanya ni iri rivuga ngo ubuzima bushasha buri muri Kristu, ni ukuvuga muri Kristu Yezu. Akarongo ka mbere rero karavuga ngo bene wacu ndabahanuye kubw'ikigongwe c'Imana ngo mwihereze mwebwe nyene bwa mbagwa nzima nyeranda kandi ishika Imana ku nyota, uko niko mwoba muyikoreye kubw'umutima. Haleluya, amen. Paulo yari karahanura abanyaroma, hanura bamwumviriza, ababwira ko bo nyene bakwiye kwitanga bwambagwa. Tuzi neza ko mu bwuzure bushasha Yezu atarava mw'ijuru ngo aze, abantu batanga amapfizi, utunyoni, impene, intama kugira ngo banezereze Imana. Ahandi naho abafise ibyaha bibave ko Imana inezerwe ibaharure kugororoka. Mugabo twebwe tugirirwa ubuntu, Imana yararungitse Yezu Kristu yaraducunguye. Haleluya, amen. Paulo rero avuga ati nyimbira ijambo ry'umutwe rivuga ngo ubuzima bushasha buri muri Kristu Yezu. Nukumva ukuntu twebwe, Paulo aravuga ati twitange bwambagwa, mbega twumve ko dutanze umutima wacu, dutanze imitima yacu, twitanze, turi mu Mana by'ukuri, tutariko turababaza Imana canke tutariko turababaza Yezu ngo Yezu tumusubize ku musaraba. Muzi ko iki gitabo cy'abanyaroma gikurikira kiya gitabo cy'ibyakozwe n'abatumwa, abo twama tugenda n'abakunda kunkurikirana. Igitabo cy'ibyakozwe n'abatumwa twarakize turakimara, turamubona ingene Paulo byakomeje kumugendekera. Ngaha rero ari Roma, ariko arabahanura ingene boba by'ukuri abana babushitse bitanga. Iyo turiko turageramwo hagati, urumva ibintu adusaba, reka tubibandanirize ko. Kabiri haravuga ngo kandi nimureke gufata imigenzo y'iyi si. Imana iduhe gutahura cyane bana b'Imana, ngo kandi tureke gufata imigenzo y'iyi si. Babwiye jewe Paul umusavyikazi w'Imana nzima, nkabanzi ko nubwo n'umusavyikazi w'Imana ndakora amakosa, ndakora amafuti, hari gihe nisanga ndi mu bintu nasakuje ntiyewe gamana yanje narengereye. Hari gihe nisanga nabwiye nabo umuntu nkabona ati Imana narengereye, nkabona nyene ko nabangamiye umuntu canke nababaje Imana. Rero tureke kwishinga iby'isi, tureke kujana n'iby'isi, tubandanye, ariko nimuhinduke mukwama munagura ubwenge bwanyu. Ngo duhinduke mukwama tunagura ubwenge bwacu, tukiyumvira ibyiza mu bwenge bwacu dukwiye gukora bikanezereza Imana, kugira ngo musobanure neza ishaka ry'Imana. Ngo kugira ngo dusobanure neza ishaka ry'Imana, mbega dusobanure neza iby'Imana ishaka, iciza, igishimishije n'ikirangutse neza. Gukora ibyiza, ibinezereza Imana. Tureke kugendera mu by'isi bibabaza Imana, mu buhumbu, mu busambanyi, mu kwiba, mu kubeshera abandi, mu gutoteza abandi, mu gukina amafilime y'urukozasoni, mu gutamba intambo z'urukozasoni. Paulo arabitubuza. Twitange, twumve ko hari ahandi biza gusobanuka. Gatatu aravuga ngo kubera ingabirano nahawe ndababwiye mwese uko mungana ngo mureke kurenza
ingero mu kwishima uko mutari, mugabo mwishime uko muri, umwe wese ku rugero rw'ukwemera Imana yamugereye. Bana b'Imana, Pawulo aravuga ati, bantu mwemera Imana, mureke kwishima ku rugero mutagezeko, mureke kwishima uko mutari. Umwe wese niyo aba akeneye kwishima, yishime ku rugero ashoboye, ku rugero ariko. Bana b'Imana rero, nuko iminota ibiri kwihuta. Aha rero wowe wibaze nanje nibaze, ubwishime dufise mw'iyi si, mbega tuza twibuka ko ubwishime aribwo bwatumye Satani, Lusofa, umumarayika yari mukuru mw'ijuru, akororegwa hasi. Ubwishime bwatumye Satani yibona, avuga ati icyubahiro nanje uyu munsi nije bakubitira amasari, nije baza gusenga, nije bubaha. Imana iraraba ati aka kamarayika kasaze. Rero n'abandi bamarayika baravuga ati wowe sinzi byaguteye wasaze. Niko Imana gukororera Satani mw'iyi si. Imana dutabare cyane. Kubera ubwo bwishime rero Satani yazize mw'ijuru, bituma aja mu bantu benshi, yabateye mu bwibone n'ubwishime. Abantu benshi bari kwishima, kandi ukwishima nta muntu yishima nibaza ko azoja mw'ijuru hamwe yopfata byihanye. Uti kubera iki? Kubera ariko Pawulo aravuga ati wishime ku rugero ugezeko. Kwishima ku rugero ugezeko nuko ufata ugakoresha ibyo ufise bikwiye, ukagura impuzu nziza zigezweho, ukambara ibirato byiza bigezweho, ariko ku byo ufise. Niwagenda gufata ideni, uzobwiye mu bwishime bukurengeye, burengeye ubushobozi bwawe, wumve kuri kurijana muri gihonomu, kubera ko ugiye gutora ideni ku mucuruza, utoye ibirato, utoye igitenge, utoye imipira, utoye imiceri, utoye inyama, ugiye kwigenza neza, nyene kwibonesha. Igitenge wacyambaye, kandi iyo wambaye igitenge gishashe canke ibaze shashe canke ikositime shashe, ntutambuka ku rugero rwa rundi wahora utambukako. Oya, wereka n'abandi bantu kugira ubemeze. Imana iduhe gutahura cyane. Bana b'Imana rero, ntidukwiye kwishima mu buryo buturenze. Hama rero, mu gihe muziko hariho babandi nabo baca bagira ibyo ubwishime birenze, ugasanga n'inzara yashize ku ntoke nizo yafashe ideni. Murumva abana b'Imana, Imana yakuremeye inzara nziza, mugabo ugiye gutora inzara zo mu masoko, ideni. Canke uri umukobwa wemeye gusambana kugira ubone amahera yo kugura inzara, ingohe, imishatsi ihindagurika, ibyo byose bukaba ari ubwibone. Rero ubwishime butuma, bana b'Imana, muri iki gihe rero sigaye mbona hari ibintu byateye mu bantu. Ubu abantu basigaye bagenda amenyo bari bafise bakayahindura, canke se bayagumizamwo, mugabo bakayashira ku duplastike nyene twererana, ku buryo umuntu umubonye wibaza amenyo afise. Ibaze kuza guhinduza amenyo atari uko ufise iryinyo rikujya, mugabo ukagenda gutanga amahera. Ibyo byo biroroshe. Ubu rero ibigezweho ni uko abagore, abakobwa bagenda kwibagisha amabuno, bakibagisha amanyo, bakibagisha amaboko, baba we. Imana yo mw'ijuru iduhe gutahura cyane. Ubwo n'ubwishime, bantu b'Imana. Abantu turajya tugahaga tukabyibuha, canke se tukabura ibyo tujya bikwiye, kuko hariho n'ababyibuha ibyo bariye, n'abandi babyibuha kubera umutima mwiza bifitiye. Ariko rero niwaramuka ugiye, kuko urashobora kugira ati wipunguze, urabye ko hariho ibyo wowe ujya birenze canke bikuzanira umubiri utariwo. Ariko kuvuga ngo ugiye bakubage se,
nk'ubwiye bakakubaga ugaca upfirayo, ubwoko kuraza kurenguka imbere y'Imana uvuga ko upfuye uri kurazira iki? Imana iduhe kubitahura cyane. Abantu benshi rero bari kwibagisha, bari kwigira neza, yewe kabona naho yo bari skin aragenda nyene bakaraba amabuno ko adakwiye bakamwongera ko ayandi. Ibyo byose n'ubwishime butuma utozobona ijuru, kubera ntuzoba warihinduje ngo ufate urukoba uko Imana yakuremye uruhindure. Abenshi udukobwa twari twiza wabona ko dufise ubwirabure bwiza bubereye, ubusigaye duhura nkabona baratonotse barihinduye. Ibyo byose n'ubwibone bubabaza Imana. Bana b'Imana, Pawulo aratubwira ati genza buke buke, ntukishime mu byo udafise canke mu bikurenze. Kubera iminota nari kwateba, ariko reka twibandanirize. Kuri kane, nk'uko no mu mubiri wacu dufise ingingo nyinshi, murantunga asubire kuri gatatu. Kubera ingabirano nahawe ndababwiye mwese uko mungana, ngo mureke kurenza ingero mu kwishima uko mutari, mugabo mwishime uko muri, umwe wese ku rugero rw'ukwemera Imana yamugeneye. Kuri kane, nk'uko no mu mubiri wacu dufise ingingo nyinshi, ariko ingingo ntizigire igikorwa kimwe zose. Ariko aravuga ingingo zacu, amaboko arafise ibyo akora, amaguru arafise ibyo akora, amaso afise ibyo akora. Gatanu, niko kuko na twebwe naho turi benshi tugize umubiri umwe muri Kristo, kandi umwe wese ni ingingo y'abandi. Ego akavuga ati naho turi benshi, turi abantu benshi. Umuntu wese yizera Yezu Kristo, turi muri Yezu Kristo, turi umwe. Mugabo dufise ingabirano zitandukanye, mugabo twese turi muri Yezu Kristo. Umuntu wese yizera Yezu Kristo, yaba umupentekote, yaba umuporo, yaba umukatolika, bajya bose bumva birata umusaraba wa Yezu Kristo, twese ntitukaze tunegurana mu madini, twese turi umwe. Kubera hari gihe ubona nk'iwanje, hari gihe haza nk'abantu b'abagenzi ngo mugabo ngo ufise ibishusho, bakumva unyemenga baraneguye ko ntari umukristo. Hari n'ibindi nari kuvuga ariko nibirebire. Ubundi nawe yanyumviye akagongwe, yumva umenga nyene nzoja mu muriro, naramenje. Nawe yari umukatolika aravayo, ibintu nk'ibyo. Gatandatu, ni uko rero kubera abantu twagiriwe, nuko rero kubera ubuntu twagiriwe, ntidufise ingabirano zimwe. Bana b'Imana, ngo kubera urukundo twagiriwe, ubuntu Imana yatugiriye, ntidufise ingabirano zimwe. Ari iyo kubura iby'Imana. Hariho abantu bafise ingabirano yo kubura iby'Imana, kuvuga iby'Imana. Imana ikabahishurira n'ibizoza ejo, n'ibizoja mu myaka 10. Abo barafise iyo ngabirano. Nitubigire dufatiye ku rugero rw'ukwemera kwacu. Ibyo ngo tubigirire dufatiye ku rugero rw'ukwemera kwacu. Murazi ko hari abikikamukiza bakaza barabeshabesha. Indwi, ari yukunganira abandi, nitugume tubunganira. Ngo ari ingabirano yo kunganira abandi, ngo nitugume twunganira abandi. Murabona, hariho abapatiri, hariho abamenyeshamana, hariho abakorezi. Umwe wese n'iki Imana yamutoreye. Ari ukwigisha abandi, nitugume
tubigisha. Hariho abafise ingabirano yo kwigisha abandi, ngo nitugume tubigisha. 8 ariyo kuremesha abandi, nitugume tubaremesha. Kuremesha abandi bantu b'Imana, kuremesha abagwaye, kuremesha abafise ibibazo bitandukanye, ngo nitugume tubigira neza, tubaremesha neza. Murazi ko hariho abantu baba bari mu bibazo by'ukuri bakeneye ababaremesha. Mu bihugu biteye imbere ho usanga hariho abajejwe gukasiringa, kuganiriza umuntu yahuye n'ibigeragezo n'ibibazo, gutyo bigafasha. Rero turemesha abababaye, turemesha abahuye n'ibigeragezo bitandukanye, nk'uko iyo ngabirano Imana yayiguhaye. Uwutanga ntadererenganye, ngo uwutanga ntadererenganye. Bana b'Imana, nyimba ufise ingabirano yo gutanga, reka kwiyumvira ati mu bihumbi 10 reka ndamuha akanoti k'ijana. Aho uzoba udererenganije, kuko nyimba ufise ibihumbi 10 ugatora 100 canke amahera 50, ntacyamarira uwo muntu. Hubwo tora inoti y'igihumbi uyimuha, ashobore kugura umuceri, ashobore kugura ibirayi, ashobore kugura utuntu tubutse, canke umugurire. Nyimba ufise ibiro 10 by'ibiharage mu nzu, reka kumuha akanusu, muyorera ikiro cy'ibiharage canke kirenga. Ureke kudererenganya, ureke kuba ingumu. Urongoye abandi nabigirane ubwira, ngo urongoye abandi nabigirane ubwira. Umutegetsi abigirane ubwira, areke kunyanyasa barongoye, kubera bana b'Imana murabizi benshi baranyanyasa abo batwara. Ugasanga nyiragasozi, ugasanga misitanteri, chef de zone, agwagacimbiri, baranyanyasa abantu batwaye. Ugasanga abantu bari mu guturika kubera ibibazo biri mu gihugu, yaba perezida, yaba ba ministri, ibintu nk'ibyo. Ugirira ubuntu abandi nabigirane akamwemwe, ngo ugirira ubuntu abandi ngo abigirane akamwemwe. Umuntu muha ikintu unezerewe, umuntu mwakira unezerewe, ubikorana akamwemwe, atamwivira, atagahinda, atakicenda. Urukundo rwanyu ntirugire agahemo, muzire akabi, mwihambirire kuciza. Haleluya, amen. Ngo urukundo rwanyu ntirubugwa agahemo, urukundo ruba urukundo ruvuye mu mutima, ntirube rwa rukundo rw'ubujyajya. Hariho urukundo rw'ubujyajya, hariho nuko iminota igiye, hari byinshi twari kubivuga ko. Rero urukundo ufise uzura naruvomerera, rube rwiza muri wewe, kuko bana b'Imana hariho ibintu bigerageza ukumva rwa rukundo. Je hari gihe mpura n'ibigeragezo nkabona ikintu nkavuga ati iki kintu menga sinokihanganira, mugabo rimwe na rimwe natekereza nkasenga nkabwira Imana mfasha kuraba ukuntu no kwihanganira iki kintu, canke simvuge nabi. Ugasanga narindi kodinze ni audio yo gutuka umuntu, basha urumva hari ibigeragezo byinshi mwisi. Hanyuma nkumva ati uyu muntu iyi audio ni yayumva biramubabaza, arumva ko ndamubwiye nabi, kandi aho nanje aba yambwiye nabi, aba yanteye ama stress niki. Mugabo nyuma nkavuga ati reka ninumire. Burya rero ngo uwihoreye ahonga bike. Hari gihe rero umuntu agurusha mu mutwe, ugafata umuntu ukamwihorera, ntuwishure. 10 ariko karongo duhereza kariko iki gisomwa ni kinini, turaca tubandanya ni audio ya kabiri canke video ya kabiri. Nimukundane nk'abavandimwe, umwe wese arushirizeho guha icubahiro mugenzi we. Imana yo mwijuru iduhe kubitahura cane, ngo dukundane nk'abavandimwe, ngo umwe wese arushirize ho guha icyubahiro mugenzi we. Bana b'Imana, audio reka tuyihagarikire ngaha, mwarahezagiwe n'Imana, ariko iki gisomwa kirabandanya.
ku izina rya data n'irya mwana n'irya mutima mweranda amen.